Yo, wagwan. This is Star TV, audio from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only, I need your support only. Turi neza na neza nubita mu Rumonge. Aha bahita mukizuka. Mukizuka zone yahe komine yahe? Zone Kizuka. Komine Rumonge. Ya turi muri zone Kizuka, komine Rumonge. Neza na neza no twaje. Dufise byinshi byatuzanye by the way. Tuba tumeze neza cyane na cyane muri wa mutima w'urukundo. Twagende abantu benshi batandukanye. Twagende bamwe mu bana bakiri bato cyane. Ariko kandi cyatumye tuza hano ni wa mutima w'urukundo. Nama mvuga ati fasha warafashije kubera ko twese turi ngaha kwera twafashije. Ya waba umugwiza atunga. Ubiza amafaranga menshi cyane kubera ko ayo mafaranga yaronka kubera ko hari umuntu yagufashije. Ego yaje arashiramo ingufu ziwe arabona amafaranga ariko umenye ko iyo ataza ashiremo ziriya ngufu ziwe ayo mafaranga ntayo wari kubona. So rero aha mukizuka hagira habere byinshi bitandukanye. Hari abana bakiri bato cyane ariko ndakubwira ati niko gazoza ku Burundi. Muri bano bana harimwo umu YouTuber azobakomeye cyane mu myaka iri imbere. Harimwo abakomiseri, harimwo abaministri, harimwo abaministri. Harimwo abaministri, harimwo abadoktere, harimwo abaganga. Ndashaka uzomuganga. Ko nababona. Nindazo ashaka umuganga, ushaka umuganga. Ushaka kubigisha. Ha? Wewe ubegwa n'ubuganga. Umupolisi. Aha, kora ha. Komiseri kazi. Aha. Harimwo abashaka kuba abapolisi kazi, harimwo abashaka kuba abaganga. Wowe uzobiki? Umuganga. Okay. Wozo umusirikare kora ha. Niko kurungika muri Kongo ukarondera amahoro n'umutekano. So nuko rero murabona ko ari abana bakiri bato cyane ariko nakazoza kejo ni Burundi bwejo. So ivyatuzanye hano sinza kubivuga kubera ko jewe naje nkuje kubabera ijisho. Naje nkuje kubereka buri kintu cyose kiza kubera muri kino kibanza neza na neza nkuko navuze ati turi ahantu bita mu Kizuka. Muri neza na neza muri komine ya Rumonge. Niho turi abana rero ni kazoza kejo ni Burundi bwejo. Biza kubera hano rero reka tuvuga ati wait and see kubera ko ninabivuga zoba nkoze ikosa cyane. Nshobora kubivuga uko utariko. Behind camera turi kumwe na Cedric Photography, Cedric Videography. Ahantu je ni for the first time nje hano ariko nibaza yuko nza kuva ngaha amenye ibintu byinshi bitandukanye. Nza kuva ngaha nganire n'abantu ba hano. Yani nza kuva ngaha ningeso ngaha naye. Haje mutuntu dukeduke. Ndi kubabona uburyo bitwara abantu bo ngaha. Turako je n'umuntu abiciwe avec Romiriye mba ngezemwo. Kubera ko je ubuzima bwose narabubayemo. So murabizi nuko tubikora. Ari bari kuririmba. Izina rya Yesu ariko araza dukomera amashimane yo hejuru. Amashi menshi ku Mana yo hejuru. Karibu cyane.
Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana nyina amahoro ibagirire neza. Nibaza ko nkuko batwakiriye nta byinshi tuvuga, ariko reka tubaramutse abana bo mu Kizuka. Abana bakizuka amahoro. Amahoro. Twahora mu ruziba bushize, ruziba Kizuka, n'amazina agomba kugira ukuntu agomba gusa gato. Twaje rero hano mu Rumonge mu ntara ya Burunga, bane twaje kubagendera mu bafite abashitsi benshi biteka, ku Mungere wananyemereye kugira ngo kumbure nshobora guca n'abakira hama bashobore kubaramutsa. Ngabashitsi biteka twagendanye. Bwa mbere turashimira Imana mu ijuru. Reka sabe abari muri RN management aho bari hose bari mu bikorwa cyane cyane kumbure bazofata kandi kanya kumbure mu nyuma baze kuvuga baduze ibiganza hejuru ho bari. Abari muri RN management baduze ibiganza. RN Imana ibazegeje. RN management sawa. Ndiwashi beshi bari mu bikorwa no hanze. Hama ndasaba abari muri Friends of God Ministry FGM bakora gufasha ibikorwa bya encadrement pour les enfants bari batuze ibiganza. Imana bagire neza. Ndabona hariya babayeho cyane bakomera amashyi menshi cyane. Hama icyo saba abo turi kumwe bakora gufasha ibikorwa baje gufasha gutunga umukono muri RN Ministry, nibo ndagusaba kugira ngo kumbure umwanya ubunyene bashobore kugira icyo baramutse ishengero ry'abana bato. Sunday school, hallelujah. Sunday school for class. Sunday school for Sunday school for youth in class. Youth in class. Youth in Dushire mu Kirundi abana bato mu byumve ugwaruka muri Kristo. Ugwaruka muri Kristo. Abana bato muri Kristo. Hamba tuvuze RN mu cyamureza ko ministry. RN. Sawa, God bless you. Reka sabe rero ndi kumwe na association yadufashije ibikorwa kubijanye na partenariat, ariko ntarabagurutsa. Reka mbanze sabe Yesu ashimwe. Turi kumwe muri partenariat ya RN Ministry, turi kumwe n'ama harimo association na société nyamukuru cyane dukorana ashaka kuri atatu muri partenariat. Dufitanye partnership, hariho société Swiss Deme Company, akabaho na association pour l'évangélisation des enfants, akabaho na Friends of God Ministry, nibo dukorana muri partenariat. Reka rero mereye kuri Swiss Deme Company. Swiss Deme Company ubwayo hariho CEO wa Swiss Deme Company International, CEO wa Swiss Deme Company Africa, sorry, it's not international, it's in Africa and Burundi, but here we have tukumena n'umukenyezi wiwe. So ni ikintu gikomeye cyane. Umukenyezi wiwe ari hano, his wife, and n'umukenyezi wa CEO Swiss Deme, and kandi aradufasha muri partenariat ku giti ciwe kw'izina ryiwe. Haleluya. Kw'izina ryiwe Leker from Kenya, asanzwe ari umukenyane, aradufasha kw'izina ryiwe kandi hamwe na Swiss Deme. Karamusabe rero kugira ngo nk'umuparteneri wacu principal muri RN Ministry ageremo hano kugira ngo ashobore kuturamutsa. Aramutse abana mu kubera amashyi menshi cyane.
Shalom, shalom. Mana shimwe. Yesu aweza gini. Mimi naitwa Raquel Blessed. Basi naitwa Raquel Blessed. Nafurahi sana kuwaona. Ndaneze cyane kubabona. Najua kuna nafasi kwa Biblia imeandikwa. Ali hanu handitswe muri Biblia. Wacheni watoto wadogo waje kwangu. Reka abana bato baje hose. So nikiwaona hapa hivi nafurahia sana. Mbonye abana Mungu ndanezerwa cyane. Watoto wenye wanakuwa kwa njia inafaa ya Mungu. Abana batari wenye wanakuwa kwa njia inafaa ya Mwenyezi Mungu. Birahimbara Imana cyane abana bari mu nzira nyiyi. So hapa nimekuja kuwakilisha System Company. Aino naje kuserukira System Company. Nimetumwa mzee hapo busy kidogo lakini umugabo wanje amugeze lakini ariko turi kumwe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yesu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Akobra mashimeshi. Turi kumwe kandi na partenaire principal wa RN Ministry, Association pour Evangelisation des Enfants. Asaba mu bakobera amashi menshi cyane, menshi ndabasabe bagere mu hano, amashi menshi nabigisha beza, babikora neza, umubyeyi wacu mama Bainette. Yes, reka tubahe ikaze mushobore kuramusaba. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana ni ishirahamwe rikorana n'amashengero yose. Twaraneze uko dukorana na RN Ministry, kwana ryo nyine ntirikorana n'amashengero, sibyo kanyakuba. Dukorana n'amashengero yose mu kubwira ubutumwa bwiza kugira ngo abana bakizwe. Abana nabo barakizwa n'abaraganwa n'ijuru nk'abandi bantu bose. Nicyo gituma ishirahamwe rivuga ubutumwa mu bana twisunze uyu murongo uri nyuma hindukira muri se bakubona. Muri Matayo 18:14 havuga ngo niko bidakundwa mu nyonga za so wo mu ijuru kumwe muri abo bato aba n'abandi aparuye. Yesu ashimwe. N'abana bo mu kizuka Imana ntirota ngo irotore habure n'umwe azoja mu ijuru. Nico gituma turi ngaha kugira ngo mubwirwe ubutumwa bwiza dufatikaje na RN Ministry kubera nabo nyine dufise viziyo imwe. Amen. Kugira ngo abana babwirwe ubutumwa bwiza mu mashengero yose, mu bisagara hose, no mu mazu hose hariya indani babwirwe ubutumwa bwiza. Nico gituma turi hano. Jewe nitwa niyo kwigura Bainette, turi kumwe n'uyu mwene data nawe nivuge n'umugabo. Nitwa Karenzo Maurice. Imana ibahezegere cyane. Akarinyuma karahiye. Murakoze cyane. Yes, muri partenariat principal muri RN Ministry ni kumwe na Friends of God Ministry, ariko n'abagenzi cyane chef wa Friends of God Ministry, representative personnel wayo asanzwe ari coordinateur muri RN Ministry. Ubwo turakuvukana sana. Ibi batangaze karamusabe aza hano yambaye n'agapira ka RN Ministry, nibaza ko nta kimusuma tongumira ndamwemeye kuzo kwambara akapira ka FGM. Yes, I will do it. So araturamutsa amatweke n'abari kumwe muri FGM ni partenaire wacu principal, turi kumwe muri RN Ministry. God bless you. Yesu ni mwili kandi araryoha kandi aringa tumukomere amara. Reka nsabe kugaruka bose turi kumwe muri Minisiteri y'Ivugabutumwa mubaje bashike hano imbere tubaramutse munababona mu izina rya Yesu. FGM yini Departement Sunday School Minisiteri yacu iragutse. Dusanzwe dufise na Departement ya worship, dusanzwe dufise na Departement ya Evangelisation des jeunes. Rero turi umugwi w'abantu bashika 80 ariko tugabuye muri iyo mice. Turi kumwe na Departement y'abamizisien, turi Departement kandi ya diaspora, Nairobi, Uganda canke Tanzania. Rero naba twaduganye RN Ministry. God bless you.
RN Ministry renova mu by'amaraso c'est mon beau-frère ni muramwanje afitiye mushikanje mu mafamiye yose ashimye rero turemeye ko hazoja hose tuzoba turi kumwe mu izina rya Yesu ntacyo tuzomwima dufise turiho kubwiwe n'abariho ku bwacu kugira twuzuze muri Kristo Yesu turashimiye ishengero Cross Church era mwatwakiriye turi hano hafi twiyotse kwa mbere nari hano kwa gatanu nari hano byukuri mwarahezagiye cyane turabifurije kwagura amashengero menshi mu bihugu bitandukanye mu izina rya Yesu asante sana okay badusabye agafoto ntacyo bitwaye atafoto ntacyo habaye abana ni sawa muraryohewe reka aberekeje kwa Kenny partenaire principal reka rero nakire aba sponsor bacu badufata mu mugongo abadufashe mu mugongo harimo bari ngaho yumerako hama abandi turaza kubavuga tubashimire reka sabe cyane by'umwihariko nakire umubyeyi wanje umupasiteri Apotre Donatien n'umubahwa umubyeyi wanje amavuta ni marayazi yarasengeye rero nibaza ko yango nyene hejuru gusumba rwose kuko arabizi keka and then with the child rero abana naryoshe abana murahari murabubahwa reka baramutse mu izina rya Yesu Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Je nitwa umwana Donasiano. Naje nakana. Yesu yagiriye neza. Amen, amen. Murazi twese turabana b'Imana. Naje nakana k'Imana, nakana ka Yesu. Umwana wa Yesu rero naje gushikira abandi bana bari hano. Abana banje canke bene wacu canke bashikanje canke kwa pasteur namwe zo mugongo izina nitwa Donatien kandi nanezerwa cyane iyo mbonye Renova ashika kuri izi ntambwe Bwana asifiwe sana haleluya kandi azogera kuri kura yuko Imana yo mwijuru kumwe nawe kino kirero cy'abana nabonye ko namwe nashigira turavugana ndashaka kumufasha mu izina rya Yesu abo nabonye hano bose bafasha kugira ngo abana bagire kuri level ushaka vuze gatoyina natwe umwanya iki gikorwa cyo kwita ku bana kiwe sindakibona mu buryo busanzwe reka muri polisi ibiri iya mbere ni spirituel yo mu mpweme ni ikintu gikomeye tuko turagira waruka ejo za Imana mu buryo budasanzwe icya kabiri ni muri volet politique tudahenda Yesu atwaye cyane gose haleluya barabona iyo turiko turagenda kuja bisabwa abana bangana nk'uko bigishije ibya Kristo bakongera bakiga ku ishure kuko bitabaye ibyo n'ishengero ry'Imana rizozimangana mugabo niko ndazamo hanjye nabonye abantu bakiri bato umwana azaravuga ati nka ministre hano abadoktori abaganga yavuze numva jewe nateye gusenga ngo muzobe abaministre ejo kaza bubaha Yesu abadoktori bubaha Yesu abantu umukuru n'amashini y'amateka yakijijwe ava hano haleluya umukuru w'igihugu ashobora kabisa yes mufashe kumera bashi umanga abana mufashe kumera bashi reka kandi Yesu ashiru nakire cyane undi mwokazi turi kumwe hano sponsor wacu kandi turi kumwe muri RMC twahawe ingabire bikomeye sabe mama Juliette agere mu hano karamuvuge ko asanzwe ari muri komite executive ya diaspora Burundi mukora bashimiye cyane akaba kandi ubu turaza kakuvuge ko gato akaba kandi aserukira hano mu Burundi ishyirahamwe Kristo
yitwa Clive Porte Christian Association Burundi, ariko risanzwe rikorera muri Afrika, asanzwe ayirimo. Nukuri twanezerwa n'Imana kumubona. Hari abamatari gujera communication, mugabo ne bazakora nawe aza kwitwemerera ko bande batwemerera kazodushikira mu buryo bwose bushoboka mu bindi kwa tuzobana muri Yesu. Tomo itaza turamutse bisana bya Yesu. Welcome. Haleluya. Abana bibaragera, haleluya. Ibara ritukura, haleluya. Mwese hamwe, haleluya. Abarongozi, haleluya. N'abatutegura ibi byose, haleluya. Jewe nitwa Juliette Birantagaye, nkabanezerewe cyane no kuba hano, kandi ibintu biriko biraba ngaha mw'ijuru hari umunsi mukuru cyane ukomeye rwose, haleluya. Nkuko baje kubivuga, ndakeje cyane Ellen Ministry kubona itunganya ibintu muri Mugere yagutse, byari ibintu by'igitangaza ariko sinabibayemo kubera kutarabimenya, ariko ibibaye hano naho birakura. Yesu ashimwe. Ibibaye hano nababwira yuko mu mwaka uzokurikira ngira tuzoja ku rubuga. Zirakuvuga jewe rero sanzwe no mwishira hamwe Kristo rikora iterambere biciye mu mashengero. Amashengero ariyo yose hari umufasira bivuze. Rero twebwe tuza kunganira ingaburo y'uburyo bw'impemu kugira ngo uburyo bw'umubiri bizamukane. Yesu nashimwe. Iryo shirahamwe ndarireserukirana mu cy'u Burundi, ariko rirahari muri Kenya, rirahari muri Zambia, rirahari henshi, rikagira icyicaro muri Amerika. Hanyuma mbere nkaba ndi mu rwego si muri komite executive, ariko muri diaspora ndi muri komisiyo ijejwe programme et projet de développement, no kuvuga kugira amaprograma n'imigambi y'iterambere. Yesu nashimwe cyane. Rero nagira ntera kamo abana bari hano bo muri Sunday school. Sinzi ko ni bande bamaze kumva imbona kazoza 2040, 2060, baduze urutoki. Abana bamaze kubyumva nk'ikivugo ni umwe gusa 2040 na 2060. Abana bamaze kumva 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. baduze ibiganza babona bamaze kubyumva. Nagira nababwire ko ndabatuye gutera imbere muri iyo myaka. Abo bana bose bazobara abana bakomeye cyane. Bavuga bati imbona kazoza, ngira ngo jewe ni imbona kazoza. Uvuga uti nanje ni imbona kazoza. Ni ukuvuga yuko abari hejuru batabure ngaho nyine. Ndagenda batera intege rero, musenga mukora musenga, sibyo gabana. Ni ukuvuga yuko mwigaburire, babagaburire abarongozi mu buryo bw'umubiri, hama mu buryo bw'impemu namwe murondere muri kazoza muze muri abantu bateye imbere. Ni bande bifuza kuzoba abaganga? Duza ari inyuma hose mbona ari benshi cyane. Ni bande bifuza ko bashikiranganje? Mubona ko ari benshi. Ibisata ni byinshi cyane. Rero muvuye kwiga ku mashengero, mushika muhira musubira mu byo mu ishure, mukunda ishure, uko mubona twifatikanije Ellen Ministry yafashe abantu hirya no hino, mukabona twahagurutse. Aha namwe muze muhagurukira ibyo bikorwa. Yesu nashimwe cyane. Uko twafatanye aha ntituzofatana, tuzoguma dufatanye amaboko. Yesu nashimwe. Tuzokora ibyo dushoboye ko byose, nakoze cyane aho hose bashika. Yes. Twese tudodora, Yes. twese tubafasha, tubwira abagenzi banyu, Asante. namwe mubwira abagenzi banyu, Asante. kugira ngo no mu karere kanyu
hatera imbere, si mu miryango yanyu gusa, mu ntara mu burere buvamo hatera imbere, igihugu kizoba gitera imbere kuko gihera mu mizi. Yesu nashimwe cyane. Nk'abadangije rero ndabashimira cyane, ndabashimira. Twabonye ko batariko baragira ngo tuve ngaho tunezerewe, mbere tuve hano tubyibushe. Twagera rero ndabashimire ije hano, Imana ibahezagirire mu buryo bwose, kandi n'umwaka mwiza w'2026 uzabere umwaka w'amagara meza, wabere umwaka w'ibikorwa mu ishure, abakoze ibikorwa mu maproje, hanyuma mugire umusaruro, mugire intahe, umwaka uri kurarangira. Yesu abahezagirire. Amen. Murakoze, mumafashe mukomere amashyi. Turi kumwe n'umubaba wundi dukoresha umwanya, sponsor wacu yaduterereye cyane muri kino gikorwa kugira ngo tugende neza. Mbere yateguriye n'amaji abana banywa, abana mukomere amaji n'umutondo yakomeye n'amaji, kandi nkakugisha sabe mikro ushobore kugeramo hano. Ni umukozi w'Imana, iba arimo nibaza ko sinzi arabyivugira kare mafuta yiwe. Je nabazanye mu bana, abana ntibagorana, tubigisha ibintu bumva, si bamwe bakuze usanga bigorana, ariko ni abana bazaniye. Yesu abavugisha cyane. Welcome. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Abana bato Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Icyambere nagira ntangure shimire umwungere wa rino shengero yashoboye kutwakira. By'ukuri mufashe tumukomera amashyi. Icya kabiri nagira mfata akanya nshimire umuvizionere cyangwa umuntu Imana yahaye rino yerekwa rya RN Ministry. Sinshobora kumuvuga mu izina ariko muramubona, mufashe nawe tumukomera amashyi. Kimwe ndamuzi nk'umugenzi, ndamuzi nk'inshuti yanjye hafi, ndamuzi nk'umufatanyabikorwa, ariko igihe twicarana tukaganira yabwiye iyerekwa Imana iriko iramuhamagarira, nsanga bifatanye n'iyerekwa ryanje. Icyo gihe ndibuka yuko twaraganiriye byinshi, arambwira kiri mu mahosheshe y'amadokima. By'ukuri ndavuga nti wewe mpaye ndakuraba uzoshika kure. Rero abantu b'impemu turamaze gutahura cyane, hariho inyenyeri ushobora kubona ku muntu, iyo uyibonye iri kiraka burya uca umenya ati uwo muntu azogira ikiganza cyiza. Ndabivuze neza, iyo umuntu afise ikiganza cyiza aba afise amavuta ari hejuru yiwe ariko aramukorera. Rero naryohewe cyane kubona umuvyeyi wiwe sinari ndamuzi mu buryo bw'impemu. By'ukuri burya kugira uzobona umuntu iyo azoshika haba hariho umutaka umufutse umurinda izuba. Rero naryohewe cyane kuba afise umutaka, bizotuma izuba ritamugirira nabi, bizotuma imvura itamunyagira, bizotuma ivyari kumutera kuko hari kimukingi hejuru yiwe. Rero by'ukuri ndagukeje cyane. Yasanze naratanguye kubyiyumvira je sindagera kuri iyi ntambwe. Ushima amavuta ariko aramukorera ari menshi cyane. Nibaza ko iyi ari intuze edition ya kabiri, ari igikorwa ca kabiri. Ca mbere sinashoboye kukibamo, kumbure nabimenye byakozwe, ariko umunsi yambwira navuze nintegerezwa gushiramo ukuboko aho ngeza, kuko ndamaze gutahura ibanga ry'ukubiba mu mavuta ariko arakora ku muvuduko munini. Rero ndagukeje cyane nyakubahwa murongozi wa RN Ministry. Ndizera ko hamwe n'abandi bose bagize icyo bakora, bano b'Imana hari ibanga rimwe natahuye igihe cyose, reka ndabivuge mbere mu mvugo yumvikana, ukuboko gutanga kwama gusumba ukwakira.
muze mwimenyereze igihe ubona ikintu ukabuza ati Imana iriko iraguhamagara muri ico kintu gira ico ukoze. Nimba ari umukozi Imana ariko arakugaburira gira ico ukoze, kuko ivyo ariko araguha bizogucikira ubuzima maze utangure kubitambukiramo. Aho tugeze uyu munsi hariho abavyeyi badufashe ukuboko maze turabubaha. Rero bane bato ndabafitiye ijambo rimwe c'imperaheza. Hari ijambo rimwe riri muri Yeremiya 29 ku murongo wa 11 rivuga ngo kuko nzi Uhoraho yariko arabwira ishengero ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, naha Imana iriko irabwira mwebwe yuko ivyiyumviro ibiyumvirako atari ivy'ibyago, ahubwo ibiyumvirako ivyiyumviro vy'amahoro, ivyiyumviro vyo kuzogera kure, ivyiyumviro vyo kuzogira kazoza keza, ariko na cane cane mushinze imizi muri Kristo Yesu. Haleluya, Amen. Haleluya. Akazina nitwa Niyomuhe Jean Claude nk'uko babibabwiye, singiye kubarandira. Shimiye mwebwe mwese nabo twagendanye bose, Imana yo mw'ijuru ishishikaye kubagira neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Thank you. Mufashe Yesu ashimwe. Yesu ashimwe bane. Muraho neza, murakomeye, sawa. Imana ibahezagire cyane. Turashimira Imana. Okay, kasabe ndagondi muri management sinzi ibyo barimo amataraza asaba coordinateur mari kagirimo hano na trésorier ganiwa sinzi ibyo barimo urumva nta kundi duca tubandanya kugira ngo tucuze umwete Imana ibahumvishe. Haleluya. Nyakubahwa Pasteur Mungere w'ishengero Cross Church, mukaba musanzwe muri no muri komite y'ubuyobozi bw'ishengero Cross Church mu Burundi, cyane cyane umuyobozi w'ishengero hano Gizuka. Nyakubahwa Mungere w'ishengero musanzwe muri umuyobozi w'ishengero Grace of God, Grace God, Growth and yes, ELMC, welcome. ELMC, nyakubahwa umuyobozi w'ishengero ELMC. Banyakubahwa musanzwe muri mw'ishyirahamwe Association pour l'évangélisation des enfants
ishyirahamwe Kristo reka mbere rikaba risanzwe rikorera no ku isi yose cyane cyane mu Burundi, ikabikorera amashingiro atandukanye hano mu Burundi cyane cyane ko tumajya abana nyakubahwa mwaje muserukiye ishyirahamwe Sweden Company isanzwe ikorera hano mu Burundi, ikabere ikorera no ku isi yose. Ndabona mwaje hano banyakubahwa bafatanyabikorwa ba RN Ministry mwese mu cyo Imana muhaye, banyakubahwa bakozi b'Imana bakorera no mu Cross Church, eka bakozi b'Imana musanzwe mwigisha abana bato Sunday School, banyakubahwa bamenyesha makuru, banyakubahwa dusanzwe dukorana muri biro ya RN Ministry mwese mu cyo Imana muhaye. Tugira amahoro ubutumwa bwiza, iterambere mu bana bato, cyane cyane tubigisha ijambo ry'Imana no mukurira mu ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi uri hejuru, itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2026, Ministere RN Ministry yaramutse iza hano mu Kizuka, tukaba twaje mu gikorwa yigira kabiri cyo turakorera hano ku butaka bw'u Burundi. RN Ministry ni ministere y'ivugabutumwa, ikabisanzwe igirongo na cyo cyanje hari ni ikabikorera mu bana bato. Uyu munsi rero twaje hano mu Ruziba mu Kizuka kugira ngo dushobore gusangira n'abana umwaka mushasha wa 2026, twongere tubifurize na Noel nziza. Bane Yesu nashimwe. Alléluia. Notre mission principale, c'est de motiver les enfants, de s'enraciner dans la spiritualité chrétienne, dufasha abana kugira ngo bakurire mu mpemu no mu ijambo ry'Imana uhereye mu mizi, kubera ko abarundi bayamaze bati igiti gikororwa kigira igito. Iyo rero abana bahereye mu mizi bigishije ijambo ry'Imana birakutuma bakura kubaha Imana. Mission yacu ya kabiri ni animer aux enfants l'esprit de partage et vivre ensemble avec les autres, en tout en commençant dans le domaine spirituel. Turabigisha abana kugira ngo bashobore gusangira hamwe n'abandi, bagire urukundo. Muraza kubibona abana bakagusangira ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi bakabisangirira hamwe. Suko batabifise ibyo kurya muhira, suko bashonje, ahubwo n'umuco mwiza w'abana b'Imana, kuko kuva kera abera barasangira ibyabo. Nka RN Ministry rero yaje gusangira n'abana bo muri Sunday School. Haleluya. Mission yacu ya gatatu, c'est de sensibiliser le public au développement intégral à travers l'engagement de servir la communauté à travers l'annonce de l'évangile. Tukeneye yuko habaho gusensibiliza ikibano kugira ngo habeho iterambere na cyane cyane ridakumira uhereye hasi, eka hakabamo n'umwitwarariko wo gusangira ubwoko bw'Imana biciye cyane cyane mu ijambo ry'Imana. Iyo niyo mission ya RN Ministry mufasha gukomera amashimana. Uyu munsi twaramutse tugendera abana 350 hano mu Kizuka muri coordination ya RN Ministry, bakaba bambwiye yuko bashoboye kuba twakiriye abana 385
abo bana rero 385 turaza gusangira nabo ibyo kurya, umwe wese arafungura kandi neza, kandi turaza kubahereza icyo kunywa. Murabona hariya anye akadrema yabitanguye irikira bikora. Ikindi turaza no gusangira ijambo ry'Imana biciye mu nyigisho tuza guhabwa n'ishyirahamwe Kristo Association pour l'évangélisation des enfants. Mumfashe mubakomera amashyi menshi cyane. Mukanya baraza kuza kwigisha, ndasaba bamwe muze kubatega amatwi kandi mwabikurikirana neza. Turaza kubaha ubushimwe niba babaza ibibazo. Ikindi naco haraza kuba na filme projection, tuza kugira projection ku mugoroba ni amasaha twemerera biciye kandi niyo shyirahamwe Association pour l'évangélisation des enfants. Mumfashe mubakomera n'amashyi. Imana ibaheze. Rero bane tubifurije umwaka mushasha mwiza. Ministry turabakunda. Kino gikorwa ni gikorwa tugitangura kandi kiravunana, ariko turashimira abadufashe mu mugongo. Mufashe shimire cyane abadufashe mu mugongo kugira ngo tubikore igende neza. Reka nabasabe bane bateo mufata amasoko yanyu muyashushe cyane, wanze muyashushe, mushushe amashi yashushe, muyashushe mukomera amashi, mukomera mushushe mukomera amashi. Ishyirahamwe Swiss Derme mukomera amashi cyane. Swiss Derme mwabana ndavuga Swiss, namwe mutabire Derme. Swiss Mana ibaduhezagirire, baradufashije cyane bimwe biboneka. Bashyizemo amafaranga kuva mu ruziba gushika no kukizuka. Umutima batweretse nasaba umutandukanye mu chef w'umurongozi wa Swiss aze kumutugirira ati bano bana baragusengera kandi icyo kujya baza kurya n'icyo kuba baza kunywa, amasengesho yabo azobashikira. Bane mufashe mukomera amashi Swiss Derme Company. Imana ibaheze. Barantereye bikomeye cyane. Haleluya. Ntabyo nusaba kuvuga birandenga. Dukomera amashi cyane societe. Mushushe mukomera amashi bane societe MMG. Haleluya. MMG bameyafishe mumfashe dukomera amashi MMG. Murabona ziri hano kino afishi nanjye murababona MMG. Baraduterereye, barafashije. Swiss Derme Company yafashije ibintu bikomeye cyane, aho badufashije amafaranga y'amarundi kandi yavuge agera ku miliyoni 2,500,000. Mwakomera amashyi. Badufashije amafaranga y'amarundi 2,500,000 kugira ngo ngende neza. Yesu ashimwe. Iyi shyirahamwe iyi sosiyete nayo MMG yampaye imodokari ngenderamo kuva mu kwezi kwa12 dukorera mu Ruziba gushitsi no munsi. Iyo modokari arayimpa ayimirimo ibitoro ati genda uragendera abantu uratumira nta na kimwe nakwishuje. Arayimpa ndayigendera. Mumukomera amashyi menshi cyane. Mumukomera amashyi menshi. Haleluya. Si bya bose mu Burundi hari abarofisi umutima w'Imana na cyane cyane kwa Imana. Ikindi yafashije yamaye pasiteri yaje izanye abantu. Iyi pasiteri mwabonye ni ya sosiyete MMG. Yayitereye tuyamara kavuna kugira ngo ishobore kuza. Muzi nuko ibitoro bigoye. Imana imuhezagire
ahari emu gisigura magaze manda kitajoroshe ndabivuze imbere y'abatangazamakuru nukuri mumfashe bande mukomera amashyi menshi cyane yamfashije kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Imana ibahezagire cyane. Yaraneri n'amafaranga n'ubu tuvugana adandaza amapine akorera muri ville Place de l'Indépendance mu Buyenzi Novotel afise amasosiyete amamagaze menshi abakenera amapine meza bashaka kumugendera. Haleluya bane Erene ndashimiye cyane Académie de la cuisine gastronomique. Murabona hajya iyi Académie de la cuisine gastronomique niyo iza gutuma turya indya zimeze neza. Mwakomera amashyi menshi cyane, bakomera amashyi menshi meyashushe bategera kipe y'abantu bane nibo babategurira indya harya zakuba ziryoshe barabizi basanze bafise n'ishure dusaba abantu bifuza kwiga ibyo guteka bakanabihaga n'impamyabushobozi baze begere Académie de la cuisine gastronomique. Ababyifuza kwiga muze kuza kunyegera bashobora kuba kontakite zabo. Imana ibahumugishe. Turashimye kandi by'imvamutima ishengero Shalom Temple. Murabona logo yabo mwakomera amashyi menshi cyane. Shalom Temple yaramfashije mu gutanga uburyo kugira ngo bagende neza. Turashimye cyane FGM Friends of God Ministry badufashije kuzana ba akadrene babizi bazi kwakadara abana neza. Imana ibahezagire cyane. Turashimiye kandi abadufashe ku mugongo kuri abafatanyabikorwa bacu, abagenzi bacu, abo twagendanye, abo muri Clive nka Mama Juliette, Mama Papa ni Claude yo mu ngeri bari kumugisha umukozi w'Imana Claude. Turashimiye cyane Manirakiza Athanas Mpesa ahari hose yumva ko namushimiye. Turashimiye cyane bivuye ku mutima umutambukanyi wanje ndamuvuze nawe nyine mufashe gukomera amashyi umutambukanyi wanje mukomera amashyi. Haleluya. Arashyigikiye muri bino bikorwa yanyanyunguruje arambuka arinyungurutsa kuyamushika amahoro hano mu kizuka. Imana yo mw'ijuru imuhezagire. Muri rusange turashimiye abantu bose baduterereye, abantu mwese twateye akabo muri Erne Ministry muraduterera. Ndashimiye Pene Evangile yaduhaye ivyuma, iduha amapiano, iduha n'amagitari. Imana ibamugisha bakomera amashyi Pene Evangile. Turashimiye INL Ndongo Mungere Pasteur Donatien batuzaniye baduha ivyuma, baduha piano, baduha mixer, baduha ampli de puissance. Imana ibamugisha. Turashimye na Shalom Temple kandi yarufashe ibikoresho kandi nabo Imana mw'ijuru ibahezagire. Rero bayakubahwa bakozi b'Imana, nyakubahwa mwatwakiriye hano mu kizuka, turabakunda kandi twarabahisemo hano mu Rumonge Burunga badutahirize mukomeze kuba ku bwami bw'Imana na cyane cyane abana bato mu bigisha by'Imana gukunda Yesu. Ijambo tugenderamo nyamukuru rivuga ngo mureke abana bato baza ahondi ntimubabuze, kandi rivuga ngo abana mubareke basange Yesu. Yesu yari yasigiye Yerusalemu baza kumurondera. Bane bato ndasaba ababyeyi banyu babareke musenge. Iyo umwana akuriye mu ijambo ry'Imana biratuma akura afite indero ndundi, indero yo kubaha Imana. Ntaja mu bidoma, ntaza kuba muri ba bandi baja mu bintazi. Akura afise kubaha, yubaha abavyeyi kubera ishengero ryo ribigisha. Bakura badakora ibyaha,
bakura biga amashuri batekanye ntibaja mu buhumbu kubera ishengero. Rero tubakomera amashimana bane, Imana ibahezagire, turabakunda. Erene Ministry ni kumwe nanyu kandi izohorana nanyu ibashigikira. Murakoze, Imana ibahezagire. Shalom, 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 shalom. Thank you. This is Erene Ministry. Barakaraba abana abafumurire abana bidonga nawe ari mu kazi kose Erene Ministry. Yes, akunzi ba Star TV nkuko bisanzwe murabizi ko tubakunda cyane. Amazina yanjye ni Star Boy Leadership. Iyi ni Star TV, televiziyo yanyu mukunda cyane. Si yanjye ni yanyu. Ubundi nayizanye kubera ko ari mwebwe twifuza guha ibintu kugira vous êtes des consommateurs nkuko namanda bivuga. Neza na neza kuno munsi Star TV turi neza na neza ahantu bita mu Kizuka iri neza na neza muri commune Rumonge. Kera yahoze yitwa intara ya Rumonge ariko no munsi yabaye commune Rumonge. Karibu cyane hano turi muri bimwe mu bikorwa novuga yuko byatuzanye hano. Mwabonye hari abana benshi cyane, mwabonye uburyo byari biryoshe, haba ibintu byinshi bitandukanye. Abana bararirimba, abana barabafungurira, barajya barahaga, abahereza inyama, barabahereza buri kimwe, barabahereza icyo kunwa n'inyigisho nyinshi zitandukanye. So ibyo nabonye nabibonye n'amaso yanje, namwe mwabibonye nkuko nagenda bibereka buri kimwe cyose ukuntu nagenda kibereka. Ako navuze ati ukuriye Erene Ministry reka kumbure shobore kuganira nawe nubwo za kuganira n'abandi bari mu bagize Erene Ministry, ariko kumbure reka ndamuganirize ase n'udusigurira bimwe by'indani kuko ushobora gusigura ibitari nkasigura ibyo nabonye siri plus. Ariko reka tumuganirize. Karibu cyane papa. Umeze neza? The big boss Erene Ministry. Umeze neza papa? Papa rero numva biri gute? Rumonge wabunye gute muri rusange? Nukuri mu Rumonge hameze neza, harashari ibigazi narenzi ko ja amavuta ntabura kabisa. Ahubwo ufise menshi ubu bibonye ubu ni menshi, umwimbo ni mwinshi. Amavuta baradwiza amatoni. Yego hano kuni mise itakija hanze ubunye biguma ngaha. Biri gute rero muri Erene Ministry? Ni igikorwa novuga ko
tuzanye hano amato asumira muguma mwari mumaze indwi yose muguma muza hano kugira kino gikorwa mubashe kugitegura canke mugishitse ku musozo. Which target kuri kino gikorwa cyane ko rapwa passe mwagikoze murangiza umwaka kugira musangire n'abana umwaka mushasha. Uno musi turagarutse mu Rumonge. Bimeze gute hezime kumbure twumvisha abantu ariko baradukurikirana ivyatuzanye hano mu buryo bwihuse cyane. Murakoze nkuko murabibona bakunzi badukurikira kuri Star TV kuva uno musi mu gitondo turi hano mu ntara ya Burunga yagutse komine neza na neza komine ya Rumonge ahantu bita mu Kizuka kabisa zone nibaza kari Kagongo niho dusanzwe turi ubu tuvugana twaje mu bikorwa by'Imana by'abana twaje mu bana muri ko mushikira abana Burundi bw'ejo twaje mu bana abana b'abana b'Imana bo muri Sunday School n'abana basengera mu gitondo muri Sunday School muri dimanche muri programme Sunday School rero twaje umugwi ministere yitwa Elene Ministry niyo yatumye muza hano ndetse hari n'igikorwa mwateguye mu mpera z'umwaka ni n'ikibazo nakubajije ati bino bintu kumenga birabatwara bije ndende benefisi cyambona umenga ni gukorera Imana nyene tubikora turi abarundi na turafise abadufata mu mugongo ngira ngo tuzaza kuba babwira hama ikindi naco nkuko mubitubwiye twabikoze ubwa mbere twabikoreye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mugere mu Ruziba muri église yitwa Plein Evangile twakumwe n'abana amajana 4 twabagaburiye ibinyene abana amajana 400 uno musi ni bangaha uno musi ni 325 nibo dufise muri église abari hanze muza kubona mugabo abo niba bari muri programme abo dufise muri programme twahaye n'utuntu bambara ni 325 baraza kugira kateza ko nabonye abandi barakira kateresa nyene uno musi kubera iki gutegura kuza gusangira n'abana hano mu Rumonge mutegura iki kuri bano bana gifadika kumbura umuhe ko aradukurikirana nimba hari icyo ashaka gushigikira kubera ko hari benshi bifuza gushigikira Burundi bw'ejo hari benshi bifuza gushigikira abasirikare b'ejo abadepite b'ejo abigisha b'ejo bimeze gute turabahaye ikaze twebwe gutuma turi hano anyamukuru twaje niyerekwa Imana yampaye mfise maranye igihe kirekire ndanashimiye n'Imana kuko iyo umuntu agize yerekwa Imana ishishigikira Imana imaze kwishigikira icyo hamwebwe tugaca mudushigikira ora nka Star Boy we ntabwo twari tuzinanye vuba cyane kuko kora wabonye ibiko bikora niko nakora wakiuza kudushigikira ino mu Rumonge zaguma mikora kabisa mukuri Imana baduhezagirire ahanini turigisha bani jambo ry'Imana tubigisha jambo ry'Imana dukorana n'amashirahamwe y'Ukristo adufasha mu by'ivuga butumwa hama Elene Ministry iradufasha kugira ngo icyo gikorwa kigenda neza abana tuba tubigisha kuva mu gitondo tukongera tukaca tubaha icyo kunywa kugira tukabafungurira mbo dusangira nabo Noel nziza no kubifuza umwaka mushasha wa 2026 n'abana bo muri Sunday School bo muri église umengo ni gisata ahanini abantu benshi badakoreramo ngo twege muri Elene Ministry twacibuze ubuze inyigisho arabona bashobora gutahura ati ni kwigisha ati Imana kwibaho bizotuma usanga ko zavuga ati mujene navuga ati Imana mu bugari kiguha ubugari mubigisha kumenya Imana gusa cyane hari ibindi bintu kumbure mu byo tubigisha nk'ubu tubigisha kugira umutima wo gukunda Imana n'ubu dufite ikivo kivuga ngo gushimwa n'Imana n'abantu Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu bisigura gukorera ikiza abantu n'Imana bisigura ngo abana tubigisha ngo bakora bashimwe n'Imana kandi bashimwe n'abantu mu kibano bagira indero nziza bagira imico myiza no gukunda Burundi no kubaha abavyeyi babo no kugira ingeso nziza bigatuma bakura batekanye bari poze Elene Ministry twakubaha izo nyigisho zibafashe zibaramforosa cyane cyane kandi turabigisha ko basangirira hamwe bagira umutima w'urukundo burya umwana Star Boy umukoreye ikintu agira umwana acibagira kandi umwana Star Boy umuhaye amafaranga 1000 acibagira ubise umwana yivoka haja kwivoka cyangwa umucungwe ajya ko mucungu n'ukuri bisigura ko imbuto ugize utera nizo zimera ejo muri vision 2040 bazoba babikora bazoba bakutse nabonye mwabafunguriye umuceri ko muri no transport we wavuhari nje twamuce bisaba ko mushanja kugira abarya umuceri akanyama umuceri utese neza dukorana na académie de la cuisine gastronomique naba maître cuisinier dufite nabonye mwabahaye byose mwabahaye umuceri nabibonye kabisa ibiharage ibiraya nabonye video inyama
umuceri uteze mu birungo bikwiye nta byo kubasondeka abana kabisa abana baje bariye barahaga kabisa barashira akaguru hejuru ati akana kose bagahisane yabo Starboy umwana wese yake kuzana cya byari biryoshye nabibonye kuva ku myaka 3 gushika ku 14 dufise abankadrere babapanga mu ma equipe umwana wese bamuhisa hane yiwe arye amererwe neza yes hari message watanze ivuga ati ni mukorera ngo kuba ari Pentecote ari Protestant mukorera kuba umuntu wese aziko akijije dukorera ku bana bose b'abakristo abana bari muri domaine ya protestante chrétienne b'abakristo ama église yose turakorana nta kibazo murengana turakoreramo ama église yose ubunye sinzi ni wewe ate tabyo mu mama nabonye hari kinajeje nawe ingo atadukwepa ujyana umuntu afasha na nyina rimwe muri equipe nabonye n'umuntu muzima kabisa komite ya diaspora burundaise komite ya diaspora kabisa muri diaspora barimo kakaba no muri ishami y'Ukristo Clive amani sawa umeze neza cyane nitako turamuganiriza ikigo gukibona gute ikigo kibona neza cyane ni ko gikomeye gose turavye n'abana banezerewe abana bitavye nari benshi tukabana n'ingene abarongozi bavyitayeho biraboneka yuko aba bana bafise encadrement bafise abakurikirana hama rero bumvise kumbure bavyakiranye gishika kuko ngira ntabagira neza bakunda gushika hano nk'umurundi rero ministry Monsieur Renova yashiye gutanguza ikintu agitanguriza mu ntara yagutse mugagacagura ngaha cyanejeje abarongozi n'abana Aigo ababarije sindabubahutse sinzi ko mutugiye akazina n'ivyo mukora cyangwa muje twarico byo babitwaye kubera abantu nkamwe twifuza kubamenya natwe basi tubazi yego cyane jewe nitwa Juliette birantagaye nkaba mu mibereho yanje nakunda ibikorwa by'iterambere iterambere rirama umuntu yari muri leader akagira ati ndako natunganya ibikorwa je ndashana mukurikira kugira nje kumushigikira kugira ngo tubonye ibyo ariko arakora tubibwira abandi ingene twabisanze hanyuma rero nkaba mfise n'ishira hamwe nanje Rukristo giterambere biciye mu mashengero nkaba ndarirongwe w'igihugu rero uyu Monsieur Renova ministry itanguriye mu gwaruka mu bana bigijambo ry'Imana mbona umenga nibwo Burundi bwejo ni mu mizi kuko aba bazokura bakure bariko bariga ijambo ry'Imana twabonye ko hariho abigisha batandukanye bariko barabigisha ingene bo kwitunga ingene bo kwifata mu buzima bwa misi yose yerekana yuko nawe nyene afise inzira y'iterambere naco gituma rero ngira nti turafise ahantu duhurira nabonye muri no muri diaspora ndabona iriko diaspora burundaise muri diaspora ari gisata ndimwo nawe byo kubaka igihugu cyacu kigasa neza yego cyane ndi muri novuga commission ijejwe programme mu buryo bwagutse mbere n'ibikorwa by'iterambere ni naco gituma kantu k'iterambere karankorako nico gituma bananyizeye naho nyene nkaja muri ico gisata usanzwe mubaha cyane yego je nabaye mahanga ariko ubundi ngaha mu gihugu kugira ngo twubakane dukore dushike kumbona kazoza nk'uko ndayivuga ya 2040 aba bana rero nibo muri iyo myaka ahubwo bazobona ivyamwa byavuye yego cyane Imana bahezagire cyane murakoze kudusangiza no message yego murakoze cyane warudukwaye message nziza nabashimira cyane ko namwahashitse kugira n'abandi bahandi babone ingene mu mashengero hatoba hagusengera gusa hoba n'ahantu ho kuremesha ibikorwa by'iterambere kugira twubake igihugu cacu murakoze cyane Imana bahezagire kabisa bibaye ngombwa ko ndamuprofita mwihangane hari ukuntu yarankweshe navuga ati oya sawa merci beaucoup okay nibaza ko
mu bisanzwe byatuzanye twamaze kubimenya kuko twaganiriye murabaha ibyo gufungura iki n'iki kumbure kugira ushobore gukorana n'abandi ndabona ko bakurindiriye message dushobora gutanga y'agasoni karugi. Sawa thank you. Ijambo ni gushimira akajambo novuga gasoni karugi ndashimira abadufashe mu mugongo star. Bino bintu byatwamera menshi biri mu miliyoni menshi. Abantu badufashe mu mugongo nk'ishambe Sweden company yadufashe mu mugongo baheza kiro bari uburyo bukomeye cyane hamwe na MMG nino shirame rya association pour l'évangile des enfants. Harimo kandi n'aba FHM Friend of God Ministry, Revive Family, ya Foster bakabaririmbyi baje kudufasha banje bose abantu bose badufashije baduterereye cyabo Imana yaramuheba umugisha amasanira nakamo rero abadukurikirana kuri Star TV cyane cyane bakunda ibintu by'abana ibintu bakunda bafise kubiba imbuto imbuto iramera ariko bagwatsi kugira plan bazi batwibuka plan ni ikintu atari cyugo nyene ni ikintu ubu tuzobanda dukora tugiye kuja handi ubu tuzadutuga mu ntara ubu turi mu ntara ya Burunga turaraba ko tuzoba mu yindi ntara tuzobabwira if you need to support this guy supporting. Yes, thank you. Yeah, bikore kubera ko bivuye ku mutima wawe ngo bikore kugira ngo bakumenye kubera ko wabikoze. Amen. So reka ngushimire cyane papa nukwitwa abashimire. Imana iguheza ki RN Ministry Youth in Class. Youth in Class. Yes. Youth in Class. Meaning what? Meaning what? Kugaruka muri Kristo. Oh wow, thank you so much. Imana iguheza ki cyane. So abakozi ba Star TV rero dufite abantu benshi baba ariko baradukurikirana cyane baba bifuza yuko ubushyigikira biciye aha n'aha rero mu bashyigikira kubera ko kiri gikomeye cyane ni igikorwa gihambaye cyane bakoze ndetse banashyitse ko wakoze muri thank you. Hello my people, hello everybody, my name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, that's no Christians. And let's support everybody in our country. I love you if you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job only. Muri Star TV now we have umusista mwiza cyane asa neza cyane reka tumuramutse kumbure tunamwakire cyane kubera ko ndi kuvuga ikirundi ariko aracyumva ariko biramugora ariko reka namubwira ati welcome in our country my sister. Thank you so much. How are you doing my sister? I'm doing good, I thank God. What about you? I'm good. How do you see Burundi Bujumbura? Gihugu cha ubuki na amata. I love Burundi. You love Burundi? Yeah. Why do you come here to live as in Burundi? I came to live in Burundi because I'm married here. Yeah, so I'm married in Burundi, but I'm officially from Kenya. But the people from Kenya, many people, they didn't want to live here in Burundi. I don't know why. Okay, it depends with someone's opinion, someone's decision. But for me, I came here because I have a different view. Like when I come to a country, people usually say this country is poor. For me, I don't see the country is poor. For me, I see a country with many opportunities. How do you see the culture from here? The culture? Hey, what will I say? It's a good culture. Burundians love their culture. And they uphold the things that were done long time ago. They still do them up to now in their culture. But for us, maybe people like where I'm from, we are civilized. Like the civilization came in, so people forgot about their culture. So Burundians, they still upheld their culture. So big up. Yeah. I mean, the people from Star TV, I mean, they want to know where do you come from exactly? In Kenya. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. So because in Kenya we have Kanaido. Yeah. So where my parents are born, because now that's where people usually say. It's in central Kenya, Kirinyaga. But now where officially I come from, it's in Kilimani, in Nairobi. Kilimani, wow. Where I've been born in Nairobi, schooled in Nairobi, raised in Nairobi, then came and got married in Burundi. So acha tuzungumze Kirundi nione kwamba ushaanza kujua kimya pole pole basi ndio. Usiniambie ngumu. Nimeona kwamba Kiingereza, Kiswahili ya hapa Buja kwetu au Burundi na Kiswahili ya Kenya iko tofauti.
Juu nakumbuka wakati nimeenda Kenya kwa mara ya kwanza nilikuwa nazungumza Kiswahili cha hapa ila watu wa Kenya wanielewi vizuri. Nikasema sasa kwa nini Kiswahili cha Kenya kigumu hivi? Nikasema nini mbaya? Mbona sisi sote tunazungumza ni Kiswahili, Tanzania ni Kiswahili, Burundi Swahili, Kenya Swahili, ila tu biko different. Okay, mimi kitu naweza sema kwa hiyo. Unajua Kenya kuna kitu inaitwa Sheng language. Kama for example nakwambia habari yako nikwambia gota, habari yako. Na kuna kisa wanasema sasa. Sasa fit. Yeah. So ile Sheng ya kule ikishaingia kwa ile Swahili. By the way Kenya hatuongei Swahili ile mzuri. Ile Swahili mzuri natoka Tanzania. Dar es Salaam huko. Yeah. Swahili mufti. Lakini hii Swahili yetu ya Kenya ni ya mayoyo. But I would like to know what role do you have in this ministry? Wow, thank you for that question. So for me, I'm a partner because Renova is a great friend of ours. In fact, he works with us and he has been a good system in our company. He's the one who manages things of finance and he has been faithful. So when he started this thing, because I need to support him the way he does to us. So I say, why not? That's why now I came in as a partner, as the sponsor, one of the sponsors. So that's my role or the role of the company in the ministry, the ministry. Okay, that's good. That's good, and thank you so much for that, for your support. But I want to know, the first time to be here, how did you see Burundi? How did you see the people from here about culture? Okay. What I can say about that? My first day, I still remember. My first day in Burundi. I knew I came. I knew I was coming to the business we do. I knew I was coming to be taught the business. But now on reaching the airport, I found a crowd of people came with flowers. The one who invited me. He had told them, this is my sherry. I didn't know about that. Now I reach here, I find he has invited a lot of people. The brother, the friends. Then I'm like, wow, VIP treatment. The people from here, they like to use that to go to the airport with the flowers like that. So my first time was very. It's memorable. Let me just say that. They welcomed me nicely. I really enjoyed. Yes, thank you so much. Natubwani Kirundi nacho tukumve ko umugabo yamaze kumwigisha Kirundi soko. Ukunda gufungura ibiki hano mu gihugu cyacu Burundi? Jewe. Kuburo. Uburobe ni iki? Ni indagara. Imikeke narayizi. Ndayizi. Nafurahia nje nakunda umuntu numva umenga yabaye mu gihugu yashaka nawe amenye ururimi. Abana bawe nabo children's. Bavuga baragerageza gake gake. Ego. Barakivuga. None si cyane kubera kenshi ndi kumwe na bebe wanje. Na jewe turiga kumwe reka tuvuge. Sasa ingine swali nataka niulize ni kuna ubaguzi fulani ushawahi kutokea kwako? Wewe ni Mkenya, siwezi nikakusupport. Wewe ni Mkenya, siwezi nikakupa kitu fulani. Wewe ni Mkenya, siwezi nikakupa service fulani. Ulikutana Warundi wako aje wakati wameshagundua kwamba wewe ni Mkenya? Okay. Wanakuchukulia kivipi? Okay, kwa hiyo hakukosangi hivyo. Hata ukienda Kenya as a Burundian, kuna vile utafeel sometime kuna watu hawajakuamkia mzuri. Sababu all people kwa nchi yenye upo hawafanani. Na the same treatment nitapatiwa hapa hata nikienda Kenya, kuna possibility naweza ipata. So kuna wenye nimepatana nao na nikafeel kabisa moyoni wameniumiza kidogo, lakini
Maisha ni kupanda kushuka, tunasonga mbele. Na inatokea nishawahi kuona Kenya wanasema wauza kahawa. Inatokea nafasi zote huwezi kosa hivyo. Ninaona kuna mapokezi mazuri ukifika Kenya, kuna wenyewe watakupa mapokezi mazuri na kuna wenyewe watakuonyesha kwamba mapokezi si mazuri. Hiyo inatokeaga, ni dunia. That is life. Sure. So numva jeno gushimira d'abord huyu muda ambao umetumia ukasema acha nitoke BJ Bujumbura na mimi nikafike Rumonge. I mean the first time to be here in Rumonge. Rumonge. Guy, I'm a traveler. No, it's not my first time. Actually nimefika kwa Mashuha. Mashuha. Kumashua. Yani mimi I think kama Burundi hakuna wewe wa kwetu hivyo uko Kenya tena. Wewe ni mtu wetu kabisa. Hauko tena mtu wa Kanairo. Wewe ni mtu wa Abuja kabisa. Sema amen. Acha mge merci, acha niseme asante Mungu kuona la kuduhereje wewe, tumekupata wewe kama familia. Umekuja hapo ukapata mwanaume kutokea hapa. Wala hicho ni kitu kizuri na ni kitu ambacho kinaonesha ule upendo juu. Ukiona mtu anatoka mwa hii nchi anaenda kuoa mtu kwa Kenya, maana yake kuna upendo katika hizi nchi mbili tofauti. Kenya na Burundi tuko wa ndugu. Na hawa president wetu mara nyingi wao wanakuwa wanasema Burundi, Kenya ni wa ndugu. Kabisa. Acha niseme merci kwa muda wako. Na mimi nashukuru. Thank you so much. Yes, asante. Bye. Hey.